cyane aha rero bariko barahingura ego ubu aya mabuye yacu akaba ari ikintu cy'inkoda ibintu turiko turakora n'ubutare kuko ubutare nibwo buhingurwamo ibintu natwe turiko turabuhingura kandi tugakuhera hasi gushika duheze tuko dukoresha bwa butare nyene Imana yaduha ni karo made in Burundi rimwe na yamabara n'inyuma hose barabona ingene imeze wow ifise yamabara iri bagitwa umuyombe iri twaribumbye twashizemo aya madesemona yahuje aya tuyashiramo turiko turayabumba najye uzona mu makaro menshi abonerana uriravye ikarori kayangana ukacubona ibindani byayikoze ubu ni bwa butare twababwira wow cameraman ngira murabona ingene kayagayaka murakabona bantu b'Imana naba nabyo dukura mu isoko nibikayangana nguko nijya buyavuga mu isi rikomeye twarse n'iryo buye rya mbere rikomeye ikintu kuzo kwereka aha barabona umuco ngaha ntubone bisiguri aho rirabonerana wow n'ubutare hanyuma turavanga yo yitwa amakawore ariyo yaya iyo ni kawore mwahinguye iyi ni kawore twahinguye iyi ni mashini twakoze iyi niyo mashini isi y'ubutare niyi iyi yakorewe mu Burundi yakorewe hanyene iyi mu Bushinwa ihagaze ku miliyoni 85 y'amarundi iyi mashini mwatubwiye ko mwaravye Uburundi musanga hari ibintu byinshi mu Burundi dukura hanze kandi dufise nga ko numva ibintu biva mu butare kuri hari ubutare bwinshi dufise bwo dufasha kudasubira gusohora amadevize yacu tugiye kurangura hanze mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanyira umuherereye ndabaga kuri mikro ni cyonyene juste gala cadre for Morsa ke Black Machine Black behind the camera mwitumusaza ihinguriro ni jambo rivuzwe mu Kirundi si Gifaransa si Congereza si n'igishinwa vyongeye si n'igiswahili kuva kera narindi abarundi barahingura vyankenerwa vyabafasha kugira ngo ubuzima bushobore kubandanya abarundi barahingura amasuka imihoro n'ibindi byinshi hari habakoresha imivuba n'ibindi bakoresha kugira ngo ubwo butare bwa buri mu gihugu bashobore kuvyaza umusaruro buvyara ikintu baba bakeneye ego gwera kera vyarabayeho ariko n'ubu hari n'abarundi bagifise uwo mugenzo turi neza na neza ku mugwa mukuru wa politiki mu ntara nziza ya Gitega komine Gitega umutumba n'itankoma ko kuri ahandi tuje kuraba ugwaruka gwakuye amaboko mu mpuzu rurakora ihinguriro rikora amakaro rikora amatasi amasutasi amavaze rikora ibiyo n'ibindi byinshi cyane ko kuri ahandi barundi kazi kiba dukwiye kumenya Uburundi burakeneye amasosiyete kugira ngo dusubire gushika mu gihugu cifashe ariko vyongeye kugira ngo tubi igihugu giteye imbere turakeneye amahinguriro industry ashobora guhingura ubu butare karemano Imana yaduheza gice mwarabonye ikiganiro naberetse ko dufise ubutare burenga 32 umujene yasoye kubwerekana n'ubu yiteguriye kubwereka abarundi umwanya n'umwanya genda murabendeze ikiganiro mbega ubu butare dufise nubwo kwama uja hanze gusa kugira ngo abo bantu bazokwame babutuzanira mu matière première nje kukwereka ugwaruka gwakoze ihinguriro ijana kwijana ibivuye mu Burundi matière première mu Burundi amamashini yakorewe mu Burundi ikaro amasutasi amavasi ibiyo navyo nyene bimirije gukora aha nyene mu Burundi gumana nanje je ndahindura nitwa Juste Gael cadre for Morsa ke Black Machine Black behind the camera mwite umusaza je ndahindura gumana nanje nditankoma ndabicungira twagendeye ihinguriro risanzwe rikora amakaro rikora n'ibindi byinshi muza kumenya ngaha kitwa Regebdek kwa kuri ahandi ndagubira ko vyamazikomera mbega Regebdek ryaje gute rifise intumberi yahe bagomba gushika kuki baje guterera iki mu vyo Uburundi bukeneye ni vyo tuza kuganira n'usanzwe rirongoye nawe suundi bamwita Irankunda Espajon kwa kuri ahandi je ndahindura nitwa Juste Gael
inyuma kamera mwita umusaza ndabaramutsa nyakubahwa Deje. Ndaramutsa nabagaye ndaramutsa na cameraman inyuma Ego ndabwira ati karibu muri Ejebudeke. Niteka ridasanzwe kubona mutwakiriye. Natwe buno munsi tutewe iteka n'Imana n'ubuntu twagiriwe baramwashoye kutugendera ngaha muri uruganda rwa ceramic Ego rukora ibihinguwe biva mu ibumba tukabikora ngaha mu Burundi wacu nyene. Murakoze. Imbere yuko dushika kuri Ejebudeke Irankunda Espajon ninde? Murakoze. Irankunda Espajon ni Murundi yavukiye mu ntara ya Rutana. Ego muri komine Mpinga Kayove ku musozi witwa Nyakazo. Hamwe urumva abasoda bagenda kugira imyimenyerezo. Hanyuma twaravuyeyo turaza kwiga Igitega. Ego Mu by'amashuri tubandanije twize muri kaminuza ya IPG Université Polytechnique de Gitega isanzwe yigisha iby'ubuhinga butandukanye. Twebwe twize ibijyanye n'isi icyo bitwa Soil et Environnement. Soil Environnement ni nini iragutse twace dukurikirana igisata cha soil cyane cyane kiri base kuri geology na pedology. Bisigura ko ivy'ubutare hari ico biziko. Cyane cyane igituma ivy'ubutare tubiziko ibintu turiko turakora n'ubutare. N'ubutare kuko ubutare nibwo buhingurwamo ibintu. Natwe turiko turabuhingura kandi tugakuhera hasi gushika duheze turiko dukoresha bwa butare nyene Imana yaduha. Vyaje gute ngo mushobore kwiyumvira gushinga rino hinguriro? Mwari mukiri kwishuri canke mwari muhejeje? Murakoze. Twebwe twahejeje 2019 muri Université Polytechnique de Gitega. Urumva ko twize kubijanye n'isi na pedology ico bitwa pedology et geology. Ico nico gisata nizo nguvu za environnement. Rero twe tumaze kwiga amashuri turi mu kuyarangiza. Ego hari tware abantu twatangiye tura abantu bane. Kaminuza twarayirihira. Urumva ko twari fonctionnaire. Umaze kwirira kaminuza nuko ushobora kuba ufise source de revenu ahari. Rero tumaze kuja hamwe turavugana ati nta kuntu twokora ko dusanzwe dufise n'ivyo dukora ibi twize turaba ukuntu vyo dufasha muri kazoza naho tutabibona no munsi kugira ngo ibi turiko turakora bizosahirizwa tutaniza kuja kuvuga ngo tugikorondera akazi wana n'ivya environnement tagiye mu maza ONG OBP yaraheze OBP irimwe abantu ni gisata ca leta kimwe gikoramo environnement tagiye muri za mine. Naho twacha tuja hamwe turavugana ati dutangure icyumviro turabe tugire recherche twibagiye kuri ya geology et pedology twiga ko muri pedology suye inyuma gato pedology bakwigisha ukuntu isi igenda igabuye ico bitwa ukuntu isi igenda kuva hasi kuri roche gushika kuri terre iturimamwe. Rero uko twagera turabona ibintu byitwa argile twabona ibintu by'amasirise quartz rero twagera turiyumvira cyanyuma turiyumvira ati none twokorera muki mu byo twize ko twize ibintu bya geology amabuye tukaba tutazoja kugira extraction y'ubutare tuzoja gukora iki ndababwira ati je ndafite iciyumviro maranye iminsi reka nakiba partage. Turana ko mu Burundi 100% ry'abarundi dukoresha ibikoresho bivuye hanze kandi bakabikora mu bintu dufise ngaha mu Burundi. Nta kuntu twogera recherche tukamirira rimwe twiga kugira ngo dushike aho tuza gusanga dufise natwe ikintu twoterera mu iterambere dikena dufasha natwe kigafasha abarundi maze n'igihugu kikagifasha. Hanyuma turicara ndababwira barambwira ati okay cyo cyumvo ni cyiza dukora ibimeneka biva mu ibumba ati yego nakari nivyo twize kubona mu majya ama type de sol dufise argile reka turabe rero turatangura turagira ubushakashatsi turubaka agafuru gatoyi k'inkwi turashiraho turaturira tubona ntirose temperature kuba ibintu biturwa ku bushoye burebure kuko gushongesha ibuye kuko ngaha twebwe haba hafizuye y'amabuye. Rero gira ushongesha ibuye rize riba amazi umva bisaba byasabye temperature nini. Niho rero tumaze kubona ko yafu idashoboka umva tumaze kwiyangaje kuja muri recherche yo gukora ibintu byose biva mu ibumba tukabikorera ngaha mu Burundi nyene kandi dukoresheje ubutare bwo mu Burundi tutagoye leta ngo duhe ngo amafaranga tuje kwemporota ngo ico bitwa ama emaye turaja kubishikako ama gracile oya dukoresheje ibyo ngaha nyene kuko ico nemeza ni kimwe Imana mu kurema umuntu ntiyaremye umuzungu yaremye umuntu imuha ubwenge ahubwo igikomeye
ni conscience na nature y'ahantu tu twiyumvira gute psychology yacu ikora gute ico gitandukanye imico yacu iri ku rwego umengo tushaka kwama tubona yuko atakintu twoshobora rero twaje hamwe turagira iyo recherche tumaze kubona ya temperature tutayishobora niho nabagira tubona igihe twiga muri kaminuza ya IPG twarabonye ifuru kandi twarayimanipira na tutayimenye neza tworondera umuformateur akayidufasha info yidutiza tukaja dukoresha na labo yabo kuko tuzaba tugiye ubwa mbere kuduza level ya IPG ko hari ibintu bishobora gukora abanyeshuri bahaciye bashobora gukora bikamamara mu gihugu niho twandikira ubuyobozi bwa kaminuza y'Igitega turanayishimira cyane turayandikira ntiyateje kutwishura cyo ati byukuri nyamara nashaka kwiyumvira bakicara bakiva ko ukora ikintu gishobora kuva hanze kiyakorerwa mu Burundi made in Burundi abantu nabo gushigikira bacara twishura ati turabaye access kuri laboratoire nambuzo ikena saa 3 z'ijoro atwe tukeneye na saa 3 turagenda mwabuzo ikena sizere muracha mubuza ngiyi yabaye gikoresho cyo wanyu muzokoresha turatangura turapima biratugora recherche iragoye kuko hajya umuzungu ugiye kuri Google isaba ko ukoresha na ubwenge bw'iwawe byose ntabiguha isaba ibyo urimenyera rondeza nkigisha nkabwira n'abagene kugira recherche ucucurara ibintu byinshi bitandukanye ba hotel bagiye barandika kuko ari mu cyumwe atanditse ugasanga ubundi sindi yarakacyanditse ukagira bikombine rero turashika tusanga hari ibintu utegerezwa kuvanga kugira ngo umanure ubushuhe nk'akarorero ibumba temperature de fusion y'ibumba ni 2300 ariko ico bitwa four de poterie pour ikoreshwa muri ceramique ntirenza 1300 utegereza kwiyumvira ukuntu ubwo bushuhe buva kuri 2300 ukabuzana kuri 1300 rero wacagara ibiharuro cyo turiga turagira amamelange bwa mbere biranka kabiri amezi 3 4 ariko nitwacika intege umwaka imyaka 2 ashobora kabiri ugeze hagati tubona ibintu bitanguye tubivanze birabayuruguye twabishira keshi umuntu uze mu kintu cy'igisororo hewe turabira bukunzi tubona tushongesheje turatora bijya mubona biko birakaka bijya bikayangana urabona ko mengo nibiyo bijya ari nico bitwa emaille de la céramique hajye ni bahagaze ubwenge bw'umuzungu kuko gaye ico igitwa twimvire no kuja muri recherche y'irangi niko twasanze ikiro kimwe kigugwa mu Bushinwa ugitumyeko gishika ino gihagaze ku mafaranga 210 ikiro ciki cirangi iryo basiga kwima gituma ijya brilliance ubona inyuma bituma ikintu inyuma gikayanga rikagira apparence nziza rero twacha tugira iyo initiative kuvyigo gukorera ko twaraho twabitumye arabituzanira rimwe aduhenda duhe bitari byo yakabe turabikora tubona birazimvye twacha tutangura rero iyo ntuze iyo initiative turakivyiga gushika yaho no munsi tuvaye ko turi ku 90% yo guheraheza ibintu bisa neza nkuko mu vyibonera ubona ko dufise ubumanyi bw'ubukaro bw'ubu ayisante twagiye turakora muri iyo fu busa neza busajya ama design y'inyuma ubona ko turafise ukuntu tuvanga ama pigment mu mabumba tukayabumbana kujya biva hanze tukabumbana yaba igikombe canke ikaro gushika duheze rero novuga ko no muzi gushika no muzi twebwe icyumviro cy'uwacu kiriko kirashika aho tugiheza kuko atubaje ati cyavuye hehe kubera ko imwembe gukora ibi ko ari ngo duterere mu iterambere ry'igihugu kandi twebwe twiteze imbere igatubaza kwiteza imbere kandi kwiteza imbere igihugu cyakibwe gutera imbere ko ni twebwe turi abanyagihugu bacu hari umuzungu yavuze ati ira charité bien ordonnée commence par soi-même none wumva wohera he kandi noneho tubaze tubitaho iyo umunyagihugu ateye imbere none igihugu niki igihugu n'abantu igihugu kitagiramo abantu n'abantu cyitwa igihugu cyitwa nation igihugu cyitwa nation igihe kirimwe abantu rero abantu twateye imbere kubageje gutera imbere muragiye mbega bino bikorwa muri ko murakora mwatubwiye ko biva mu butare biva mu butare ubwaye murakoze ibi bikorwa mu kitatu kugira ngo ndagusigure mu minota nk'ibiri ubwa mbere hari collecte ya matière première isanzwe itubumbamo amarigire n'ibindi tuvanga cyo bitwa makaore ubutare bwitwa kaole bitwa kaole nibwo turakorekta hanyuma tugashiramo amasirise n'amakwartse kugira ngo bikomere bigire nico bitwa transparence iyo muritse ukabona ko bibandanye iyo wasize
ivyo umaze kubikorekta urabitereta tubikorekta ngaha mu Burundi hanyuma tukabitereta tubiterese tukaca tubumba igikombe cyangwa tukabumba ikaro iyo rero aba ari umuyombe mu Kirundi hanyuma duhejeje hacaho icyo bitwa biscuit ni gufata wa muyombe ukawutwara mu ifuru ku bushuhe buri hagati y'amajana 8 kuduga kugira uronke ikintu gikomeye ugaturira uhejeje ucugira icyo bitwa émaillage uba turi kuri etape ya gatatu émaillage no kuvuga iki ni gufata ryarangi bya bivu twakoregita bimwe biza guha ijya brilliance y'inyuma ukabitoba mu mazi hanyuma ugatarampamo hanyuma ugacusubiza ku ifuru mu ifuru kugira ngo bya bintu wavanga nyambara ubwa butari wavanga buze kuyonga buyongere kuri cya kintu cyawe inyuma duhejeje duca turiye niho utora rero ijya brilliance ubona ukabahejeje hanyuma ushira muri ambaraje ugacushobora imbere ko mudutembereza mwatubwiye ko mwaravye uburundi musanga hari ibintu byinshi mu Burundi dukura hanze kandi dufise nga dushobora kuvyikorera yego ko numva ibintu biva mu butare kuri hari ubutare bwinshi dufise bwo dufasha kudasubira gusohora amadevize yacu tugiye kurangura hanze murakoze gaye icyo ni kibazo ciza kandi gikomeye cyane nisifu ko twebwe abarundi tumenya yuko uha agaciro iby'iwacu cyo ni cyambere tugaha agaciro iby'iwacu ibihugu byose ubona bitera indi imbere byabanje guha agaciro iby'iwabo hanyuma imana mu kurema mu Burundi nibaza ko imana yaburemye special kwera buhaye ibintu byinshi bikwiye ubutare twe dukoresha iyo kaora ni bumba ririho anabondance nkuko nanye nico yamabivuga ubutare bwa muri ko buratorwa bwishi rero novuga yuko mu Burundi inifwa leta ishize inguvu ku bajene bakiri bato ariko barakora ikabaha inguvu umuntu wese babonye ariko arakora akantu ikamuha inguvu byo dufasha kuvaruriza bwa butare bwacu tukagira ico bitwa industry nitugira ico twa societe ko industry ni transformation yi matière première ufise bakuramo objet ushobora gushora ariko ntitugende kuzana bya bintu babantu bakura iwacu bagenda gutransform tukagaruka kumera nk'ababibirikora aho niho novuga yuko bwa butari bwacu buzotugira akamaro cyane mu gihe inguvu nyinshi zoba mu guhingura bya produit tukayironga ariko tuyivarurije ngaha nyine rero novuga yuko mu Burundi ubutare buri anabondance tukakubwiye ko gushika ngaho dushike ikubibona ntakira kimwe tukura hanze sisi tubitora muri tano nati kana usanga n'ubajura kunyura mu butare dukoresha haca ku butare cyakirege reka nicishime ati cyahonyoye ku butare erega ubutare ni iki nuko no tutarabitaho ubutare ni ikintu cyose gishobora kuvamo ikintu gishobora gukoreshwa muri service kanaka kuko igihe ikintu cyose ushobora gukora ukabikuramo ikindi kintu nuko cyamaze kwitwa ubutare rero novuga yuko ubutare mu Burundi buriho nakubwiye ko ushobora kuhajura bibonyanga ibyo twakoresha inifu habaye gushira inguvu cyane mwaba ariko akora imyuga mito igakuzwa twoshika kuri stade ya hariya mu ivyo bihugu by'Iburayi ndagwa karo gatoye mu Buhindi bakora ibi ariko mu Buhindi uzosanga ari ibindi binini habaho ihinguriro nk'iri rito ukabuhinguriro nk'ijana hanyuma iyo bakoze we araza avuga ati jewe nzoshora ikontineri ubujuje ikontineri cushora inifu nayo bamaze ko hari ubuhindisi buto bwagiye buravuka mu gihugu numva ko ikontineri yoroshe kuzuza hanyuma tukadandaza hiwacu mu sasa karo kaba mwinshi tukaca dushora muri ivyo bihugu bidukikije kuko nabo byo bakoresha burya nta industry ihari nizo za Tanzania canke y'umu Tanzania pi haba hari mu mushinwa cyangwa muhindi rero ni byiza ko twebwe tubanza tukiyemera tukakora iby'iwacu hanyuma natwe bakaza kutubaza muduha bagatanga komandi iwacu mu bindi bihugu bivana n'inguvu twashize mw'ibi bintu kandi na leta ikadusutena kuko leta niyo muvyeyi dufise eka niwe tweneye nako ko ariwe tweneye nako naduhagurutse rero twebwe twamaze kwivako naca duhagurutsa hanyuma ubutari tubuvalorize tutarinze gushora akawure hanze ngo tujye kwigara yabaye traité ahubwo tuyiteretere sur place hama tuyikoremo ibishoboka
byose murakoze. hari abakunze kuvuga ngo ibihuza abarundi ni gukubita umusuma, mwebwe kurindira imyaka 2 n'inusu nimwacuga muravuga ati hari abazohava barambirwa bivemwo canke naho hari abarindiriye gusa uburyo bubonetse dushobora gufa amafaranga? Murakoze. Umugani uvuze urakomeye cyane, mu bihuza abarundi no gukubita n'ingumi. Umusuma kabisa yivye abantu bose baramwiruka. Ahubwo ico nitwe kugihindukiza. Ahubwo abarundi ori yo guhurira gukubita umusuma tugahura mu gufatanya hamwe tugushira ingufu hamwe kugira ngo dushobore kubaka cya kintu kimwe tukeneye. Kuko guta umwanya mu gihe kumva yuko iyo mentality hari, wumva ko uko nikese yo kutuganya ko atakintu dufise kiduhuza tuhurira ku burakimazi yivye. Mva ko tukwiye guhurira ku kintu gifise akamaro tukahindura izo mind. Rero twebwe twaragiye hamwe twatago tubibona ko twakubwiye ko dusigaye turi babiri n'abandi twatahaye akazi turiko turakorana, ariko bo ntibagiye ngo bo umva bararambiwe. Urumva na Bibiliya bivuga erega abanyisirayeli bariko barapfa gaye nabo narasenga bariko barapfa muri Egiputa, haravuze ati ashi tukakumva twirira ikimoko ako tuginya tugomba twirira inyama. Ariko twebwe kijya kimoko ntibaravye imbere, twebwe kubona ko uburyo bwahereye aha, kubona ko tutaraje kureza irita byaduha ingufu. Kuko n'umuvyeyi umwana muvuka haca amezi 9 ariko amutemberana mu nda, none umva ukoze ikintu atakimwe cyagutwaye umva hari ingufu, hari na valeur uzogiye. Ariko info washizemo ingufu mu kintu cyawe hayimuka no kuri umwanya n'uburyo byahereye ubiha valeur, maze ukagerageza kuraba ukuntu ugiha ni valeur ajoute kugira ngo ejo kizoshike hanze kiya competition nk'abantu. Cyo tuba twe tutacitse intege, gucika intege no kuba kopie cy'undi muntu utuvatira umuhamagaro wawe. Kandi mu entrepreneur ni entrepreneur n'umuntu yamahura ni risque nyinshi, guhomba, ingorane. Rero ubonye umuntu akoze ikintu gikanga aca hebe nabo mu entrepreneur. Entrepreneur n'umuntu aguma bandanya abafise vision ko nkunda tutafise vision tuzoshika ure turamaze gushika ku bice 10 tuzogaruka muzi bazo guhamagara ati ngurabe dushise kuri 30 tukamabe dushise kuri 50 tumaze ko amakontineri usanze apanze ngaho avuye za Kenya za Tanzania ati urazurabe ubu twese kuri sample za cacibwe twaragishitse ku murakoze. Ibintu bikomeye cyane. Turi mu gihe ibijanye no guhingura mu Burundi umenga basukukuri nibo babikoze cyane gusumba. Yego. Urasanga hari amasosiyete nko kubivuze abayazanye ma matière première ugasanga aciye abrikora mu kindi kintu, aciye akora mu kindi kintu. Bega kwiyumvira mwebwe yuko bino bintu vyose mufise kwiyumvira no gufata ingingo muti ibi vyose bibe bivuye ngaha 100% made in Burundi samples. Yego. Vyatwaye kiguzi kingana gute? Murakoze. Nkuko twakubwiye burya kugira ngo ubeho witwa ko wigaburira uri umugabo, kugira ngo witwe umugabo haji wawe nuko gayere muhira ushobora kuba mu gitondo ukabyuka shyamera ku meza kugira ngo madama aje gusoma ku mugabo umwana atasha gusimbiye ko ushobore kumuburira isuguti. Rero twebwe mu kwiyumvira gukora ibi byaduhaye kwiyumvira ukungene iyi secteur tugiyemo ya ceramique ishobora kuba secteur international apana secteur national. Ko secteur national no kuvuga iki? Secteur national no kuvuga ni local ndiko ndakora nzoguma hanyine. Ntacyo nzogumanzane hariya ko umuntu ndabona ko akeneye bafise besoin y'iki kintu kaje kuzana witeguriye ico kintu hanyuma ndagihe forume ndagishire ku isoko. Ariko twebwe twimvira kugira ico bitwa iyi secteur cyashaje ibe international. Kwego ibe international ni gihe ibintu byose ubushaka kubiproduza sur place kugira ngo uje en competition n'umushinwa none nabiproduce sur place mushobora kuja en competition kuri prix. Ariko igihe wakuye matière première iwe ukaza kugira ngo uyihe produit fini uzokwigera wowe uca wa muri local uca wa uri ngaha. Ariko twebwe kuko bivuze byadutwaye igihe kinini bwambere mu mind
ikintu cya mbere ni mind mu bwenge bwacu kuciyumvira none byogenda gute kumena kubwira vision dufise vision imeze gute none ko dufise vision imeze tukadushaka kurirangi mu Bushinwa uva tuzoyishikako ayo ntituzoyishikako kubera umuzungu azoyitwa ko acha bati nyamba ko mbonye muri ko murabikora bashaka ivyo ntashori wanyu cyata kuzima kuyipora tukeneye aho twampeje gukoloniza rega Afrika iri muri colonisation économique kuko bagerageza kutuzana ibintu by'iwabo twariko ntacyo tuba sikura duca twaba turi munsi ntibujya kwa amavuta n'amazi bitavangana ucumenga umuzungu n'umwirabure n'abazopfa hori oro ko umuremyi ari umwe yaturemye kumwe adaha ubwenge bumwe adaha kwiyumvira kumwe numva itwa amavuta nk'amazi twateza kuvangana nabo bakadukenera niba dukenera baza kudukura kuvyo tuzoca tworoka kwa rondera ahubwo bagadukenera nabo baza bati hari icyo dukeneye twabonye hariya twokoresha iwacu nka muri service rero mind na vision byaratumye twiyumvira cyane ukuntu twokora ibintu byose bikapfa siri place kugira ngo natwe ejo tuvalorije tugiye muri Tanzania umushinwa ntazotujye tugiye mu Rwanda dushoye muri Congo dushoye no muri Nigeria dushobore gushora nk'undi muntu yabagishoye gupasa commande nkuko bari kuyipasa mu Bushinwa akoze wow mushobora kudutembereza ukatwereka ihinguriro ryayo murakoze karibu nuko rero muyobozi aha tukaba tugeze hehe murakoze aha niho hatangura gutunganirizwa ibyibanze yaba matière première kuko twababwiye yuko dukoresha amabuye matière première harimo amabuye cyo tw'ubutare butare dukoresha harimo amabuye n'ibindi rero iyi mashini mubona ngaha yego iyi ni mashini twakoze iyi mu Bushinwa ihagaze ku miliyoni 85 y'amarundi iyi mashini iyi yitwa kongaseri iyi nkuko tujya kubibereka irakubita ibuye bigasigara ari ifu imeze kujya kwisembe rero iyi mashini mubona ngaha idufasha gusya yego kugira ngo ya mabuye yacu turonka ari ifu turonka ari poudre rero iyi niyo twiyumvire ya mbere twipfuye ngaha mu iyi mashini iyi irajanjagura ikagira modele gravier duca dushira mu iyo yo nayo urabona ko ifise n'ikintu hariya dutegamo kiza cyakira yego rero duhejeje ngaha duca dufata abakozi bari ngaha bari kubaregeranya ibyo twasiyeye baca bashira mu irya duca twambika imifuko hariya gaca isya ikakiduha ifu rero ifu bufu kuko mu ibintu dukora hagiyemo n'agatirigwa imashini y'ikirasya ikirabumba gaca gaturika gatuma gica cyononekara rero bisaba yuko tuba dufite ibintu biri homogene binganya meme propriété na calibre bikabinganya cyo tubare twarondeye iyi mashini ibanda kujanjagura ayo mabuye tukaca duha ijya umva isya ubwo butare kugira bube ifu dukeneye iyi niyo mashini isya ubutare iyi niyo ibigira ifu nkuko tujya kubibereka duhejeje rero gusya mu iyi mashini cyo dusha iyi bayitwa kongaseri igeje guhekenya inkaza zindi uhora wumva bakoresha muri sokiya yego yitwe no kubona umengo ni gatoyi ariko ifise capacité imwe mwabikoze ku buryo igira za nguvu nyene iyi ikoresha ituru 5,300 ku musogonda iyi yakorewe mu Burundi yakorewe hanyene mbere mu Burundi ahari twebwe turafise capacité y'ukuraba uburyo icuma twugi imagine dukeneye kunikora aba tukaca twambagara umusudere kwa gusudira ntaza tozi kwe tukaca twambagara umusudere gacatsa tukasudira tukapima bwa mbere kanka n'ubwa kare bwa gatatu tugasanga twayitoye twarose imashini yaza gukora nka bya bindi byawo nk'iba twari gukora mu Bushinwa kenshi tegakora bya bindi nyene yego wow nuko nijya nayo nyene ni kongaseri ijya ni kongaseri yoyo itanga ifu igira imwe akayungiro gatanga ifu wow tuvuye ngaho rero cyo tuza ku imashini ubona iri nyuma yawe irabe ngiyi iyi nyene iyi sena nakantu ngaha ego kagasahani twayikoreye aha niho ducisha bya bindi twasya ngaha kerega nagira ngo nurusyo urusyo iyi bayitwa mélangeur électrique ndabukuri ndani mitsi wow ibi iyi nova ko ari nk'amaboko
avanga ibyo twashitsemo Mhm. byari twakura ngaha yasiya kuko tugira amamerange menshi Ego. tuzana tugashira ibivanga ku rugezo tuzagira icyo bitwa homogeneity tuzakuronka ibintu bisa igaci bivanga kubivangishije n'amaboko uraje gusanga haraho utashikanye kubera ritme y'amaboko si imwe aho utashika ariko ubona ko rukubita kuva yirazungura gushika yinaro ko kica ginda kirambura. Wow. Rero duheje kuvanga kubera uburyo bwadukehanye tudafise ikirenga. Yego. Tuca tuzana urubase runini. Ico tubona ngaha hariho kinovuga umuringoti. Yego. Usohora. Tukaja dufata gwa rubasaha. Bya bintu byacu bikaca byidepozamo. Tuca twugurura. Tumaze kwidepozamo duca tubireka nk'amasaha 2 canke 3 kugira ngo byidepoze hasigare hejuru amazi. Tukaja twerimina ya amazi tuka economize tuyashira mu yindi ndobo kugira ngo tuzoyakoreshe mu yindi merange yindi. Tukaca tubamba ikintu kimeze nk'igisegiteri arere libre kugira ngo ryume tutari hasi. Tuhejeje kumisha likabomba kuko nidukeneye uko riba ruburugubuye kuko ribaye urubuye rwa ibigarutse kwa kumera areta naturelle ariko dukeneye imashini ibumba riba rigifise imidite nkuko mubibonagaye. Yego. Ubu ni bwa butari twababwira aya namabuye mu Burundi bavuga yuko buri ku bice 90% kuko no musi yaha turima ariyo ubwo butari namabuye. Iyo buye yitwa gute? Aya bayitwa amasirise quartz. Aya rero niyo iyi mashini yacu aza guhondagura. Ndabona irafise nakantu ko kuyagayaga gatoya ngaha. Rirabriya hano uko tutararyoza. Rirananyerera. Cameraman. Uraribona? Iri sigari ndi twabereka. Iri ni ryarindi. Rero iri tumaze kurisya riracika ifu. Ariko turavanga n'iri rindi. Niri turarivanga. Iri naryo ni buye gitwa gute? Aya namabuye twita yitwa ama feldspar potassique. Riravunguka. Mu Gifaransa riravunguka. Yego. Aya yose afise ico akora. Wow. Mu bikorwa byacu. Hanyuma turavanga yo yitwa amakaore. Ariyo yaya. Iyo ni kaore mwahinguye. Iyi ni kaore twahinguye. Iyi nayo mwarayiseye. Yitwayise twabizanya ari bibuyebuye. Yego. Turabisya. Rero nivyo tukusha tuvanga nibi ku ma proportion atandukanye. Wow. Hanyuma nkuko twababwiye twabatubereka kuri izi mashini zacu zikora. Zake. Zibereke iribuye ryabayifu. Kugira ngo mubone ko atari ubukonikoni ahubwo ari ibintu bidireye. Neza cyane. Hakubwa abantu baragendera inganda za ceramique tukabona kuri televiziyo kuri YouTube uruganda rwa ceramique gabasha rukorukuru. Rero tukaba tubereke kwizi mashini zacu zise capacity kuko iri nijya buye yavuga mu isi rikomeye usumvya yandi. Iyo quartz. Quartz ni ryo rya mbere rikomeye. Yikure direct niryo rya mbere rikomeye kuri ico bitwa Shendomos niryo rya mbere uzoyibona tarike niyo yanyuma. Iyi niyo ya mbere itangura. Hera bagaye. Bani ribuye? Yego. Uribona? Umviriza akora ko wumve. Ntigica. Yemba mbona umenga nakameme. Urabona? Urayibona neza. Iribuye. Nabwo ko ari ryo rwaje rya mbere rikomeye aha mu Burundi. Quartz. No kwisi quartz. Rero irufashe nawo ufata akanuze ndakwereke. Demontre urabe. Ikintu kuzo kwereka ntubibonye rirabonerana aha barabona umuco ngaha ntubone bisiguri aho rirabonerana. Wow. N'ubutare ariko imana yadugabiye rero twagomba tubereke ukundi imashini yacu. Yego. Za nkomezi zayo ifise zishobora kusya iribuye rikomeye nkuko ku mashini yakozwe n'umuntu ntakozwe n'umushino ikazana ifu hamwe bisanzwe ariko baratembera ngaho utomenya ko ari iribuye neza cyane. Haba tukaca tukoreshamwo iyo dukeneye. Reka tekinisi yatsa
aha igomba yake igomba yake yamabuye mwayabonye reka atsa aha rero bariko barahingura ego ubu yamabuye yacu bakoma bikumukwibona ego Adamana bibereke neza. Reka imashini zisima. Ego. Tubereke yamabuye. Ego. Muri kibanza byake. Ego. Yabaye ifu. Amabuye yose yabaye. Moyo yikomeye bwayo gayi. Ego. Indure yaraje. Indurabe. Indurabe unyemi. Reka tabe. Kameramane yegeye. Nyorera afata. Rero gayi. Intambuko ya mbere iraheze. Ego. Horamu, mwoyabonye. Ani amabuye yose. Yamabuye yose aya niyo. Wow. Tumo twaruje twarimwo tubonye. Wow. Cameraman. Ni kuyindi mpoyo? Iyi ni machine yakorewe. Wabonye ubukozi zari fisi? Wow. Wumvise gupa imashini fisi? Ego. Ni original. Neza cyane. Kandi imashini imaze umwaka n'inusu ntirapfa. Ariko bari mushini biba yarapfuye. Imaze umwaka n'inusu. Ikora kubita amabuye yakubita turi mu ikayahushura kabisa. Ikayahushura. Ego. Ubu rero ko iri ntambuko ikurikira. Nayibabwiye. Ego. Tuca tubizana gahamwiye. Iyi nayigomba ikibigira ifu. Bibe ifu nkijya yisembe. Koresha inganya intuze nimwe nibi yego hanyuma tukaca tuvanga neza cyane tukaca tuja kubereka rero yindi ntambuka hari indi mashini ye tumaze gukora mu imerange electrique indi mashini ikiywegeranya rero mwabujya ko mushinwa hari izindi murabona zisohora ico bitwa budineze yego budineze ni mashini isohora ikigigira kikaza umengo n'uruntu guruti iba yafashe ibi byose igaye twakubwiye ikabyegeranya ikaza rero n'uguruti kugira ngo ubumba dushobora gupima ku munzani tumenye ivyo tubumvye igikombe kiva mu ibumba ringana gute yego tumenye ikaro iva mu ikaro ya 30 iva mu ibumba ringana gute eske tuzosushiramo pigima ingana gute kugira ngo turonke ije proportion dukeneye neza cyane rero iyo ni machine iri indani tuyibereka tubereke n'iyindi bumba wow kugira ngo abarundi babone ko dushoboye abarundi bajene babone ko no musa bajene bari ku kivi leta nayo imenya aho ikwiye gushira ingufu kuko narijya mu biharuro tumaze kubona bya stable birerekana yuko uburundi bugizwe n'igice kinini cy'abakiri bato siko iterambere ranyaruka rega bujye ufise abantu benshi bakiri bato ubufise iterambere rinyaruka ufise ingufu ufise mendeve naho baza kurondera mu batanu izo mendeve leta nizikoresha mu kuzikoresha izihe ingufu ikazisunika ariko ubu leta niyo yabahaye ingufu ntiyazanye payeje ntiyazanye bisi murakoze hajya n'icyerekana gufurura ingabire twebwe bwa mbere turashimira kuri igihugu cyacu yani cyubahiro umutama tubita mutama iyo umuntu mwubahana dasoba mwitwa mutama mutama ubona ko yiyumviye ikintu gikomeye iryagaye bayitwa imbono hajya iyi mbono kazoza yagiye kuza mu nyuma ya payeje ariko bugijya n'imbono ya mutama kuko yo ushaka ko imbono yawe iba nziza ko ndibaza yuko iyi mbono kazoza ya 2040 yayumviye amaze kubona mende brafise kuko yaza kuyumvira atamende brafise twebwe 2060 yo fatari bo arabatama rero ubwa mbere turamushimira ko yashyizeho ikigo payeje shiraho bije cyane cyane payeje ko payeje iri kirakora ku muvuduko munini ifurura ingabire z'abantu neza cyane nuko tugoba tuzajya imbere batwereka ibikurikira murabe ukuntu rero ngaha tugoba twambura iyi kuruwa ikuba muko yambara igitwa dukoresha kuruwa zibiri yego yategezo ko ari mashini imwe iri kirakora ariko kora bwa buryo buke ariko tukavuga ati dutegerezwa gukora niyo twaciye twiyumvira gufata iyi dinamo tukayiha double fonction ku mashini zibiri
Yego. Iyi dinamo rero nako dukuye ko kuruwa. Yego. Kugira ngo twambike kuruwa nayo ija kujana kwija mashini. Neza. Ahandi ho yoba twa dufise uburyo twacha tugira ico bitwa chaîne. Iyi dinamo igaturuna double. Ikikwega ko tuca twongereza puissance yiyi. Yego. Hanyuma musa akaba hariho ishene ibi byakorotse mwabonye twaruka kubiyora nkuko tuba tubiyora ahubwo bigatera bigera direct mwija ikiterizana neza cyane nuko birabandanya turacari muri Rejebu Dek kwa kuri ahandi cyese ndahindura nitwa Juste Gael narababwi ubutare bamwe barabuhonyura akabandi bakabwubakisha abandi ubwo dufise ntizo tumaze kubona natwe hama tureke kuba amasosiyete tuba amahinguriro urabona bana bahinga bacu yego wara ubu asanzwe afise n'ubuhinga bukumonta yego imashini cyane ko twazimonze turi kumwe yego rero ubu nibajeje kuzikoresha uyu mutama mubona uri metre yego waramenya ko kuruva ko aramenya ko rutiyagista ko uretwo badusye kwabo tubahe yafu wow aha rero tuko twari aha rero turiko turasya aha rero turiko turasya yego mbere twaseye izari gravie ubwa kabiri nabwo biza gutanga ifu ubu ana rero twagiye gusya yego kugira ngo dukoreshe yego yafu imeze nk'isembe reka tuyibereke iyo ni ifu gusa kora kogaye wumviritse shina gasembe kabisa yaboye ryakwarse ryahindutse uku menga nagafu wow iyi dufasha uco uyivanga niyi bigaca biza byabaye byose bimwe ego by'amashini n'ikikora iriya ego hamwe udagaruka kumviriza koramo wumva bice bibumwe byunze ubucuti kugira ngo biza gukora ikintu kimwe wow atagiti kindi yego iyo wabivanze nabi kimwe kica kiza gusunika ikindi yego ni nkajya kukuremeka ora nk'amabati ufashe umugabo muremure na mugufu yego wo musa capfunika yego ariko ibi rero turagira kuri proposition yaho atakinda kibe kija gusunika ikindi ahubwo biza kuba byose bihana ingufu bigafatana kagira ico bitwa liaison rimwe twiga muri shimi ngo liaison iyo ni yego ibi navyo bica biza bikagira liaison bigafatana bigaca bikuramo ikintu kiri dire wow ntabya vyikarohora ubona bijya mwabonye hajya biha byavuye mu ibi aha niho twiteze mu ikaro ingore nkwirikira ingo twavuye muri merangere twavuye mu ntuze yego tugomba rero tuje mu yindi ntambuko ya kabiri iyo imashini bitwa budineze iyi mashini mubona ngahi iratandukanye n'iyi iyi ni mashini ntuyibona yego iyi mashini akazi fisi yego nako kumeranja iyo twaba gukora amarangi ajya ry'amarangi dukoresha iyi ni imashini irazunguruka nako kuri kuruwa yego ariko nawe nyine kora bwa buryo buke dukoresha iyi kuruwa yo ngaha gaci ikoresha iyi dinamo yego iyi dinamo ifise ituru nyinshi ariko twaragerageje turayigabanya inguvu kugira ngo ije kugenda kuri ritme ya itabishaka kumena itabita rero aha dufise iyi mashini yikora irangi yivanga irangi ico yitwa emaille de la céramique wow ariko iyi nayo era hariho n'ibibumba era bagaye yego ngibi turavanye muri amerange yego umviriza ukuntu rimeze yumvira ntacuba je numva na kamastike umva ko ari mastike yego heraba ucugira nuko heraba bagaye yego vrema twagiye waragicika oya aha nico ndakubera kugira ati proposition liaison raba mu kiganza ntucafu oya menga nuturangi tungiye urabona
Umenga n'uturangi basize. Wala rero Nako nyene ntituboneka. tuvuye hajya iki si cyo twabumbye Ego. iki cyasohowe ni imashini ikaye Ego. tukibereke kugira ngo uryoherwe Ego. reka mwajya ugendera abagabo ariko shaka tubereke ibyo dukora Ego. ko uburundi bushoboye Ego. abakiri bato Bagerageze bashoboye. ihera erega uragiterura nikimenekagaye bazo kirameneka norubona abazungu bagifasha uko Ego. norubona bagifasha Iki nico kivamwe ikaro. twagiye turadepoza twaba tugisubitseyo atayitse urabere ngaho nabiraho Ego. Aha duko dukora umutsima uvamwe ikaro. ubu tukora umutsima upfa uri mu karo kugira ngo yegeranye cyo twaye ama BD avemo Ego. barakurikira soho Wow. kiazo kugira ngo bwa buntu buri hagati buvemo iyi ni machine made in Burundi nana bakora hino machine Ego. kora nk'umushinwa twari kuyemporota hanze ariko twayikorega kandi ubona ko itangare zirita Wow. aha irashobora gusohora irashobora kwegeranya ibi n'itoni zibiri ugasanga dufise nk'icyo bitwa iyi porosereri Ego. twuzuza gushika hejuru Wow. murabibona Aha. Bivuye aho rero cyo bya. Ego. twagiye ntora ko turi ku kazi Aha muri ko murabumva. turiko turabubona Bimwe byose mwatora ngaha naha nyene biko birabera. bigomba bizane produit ya nyuma Wow. kugira ngo dushobore kubiturira Wow. twongere tuzobisige Wow. ahingura ko natangura Wow. ubona no kumupfunika kipfunika Oya. kandi gikanye icyo twari yezo Mm. reka rero babonye singo ibumba ugana ikindi bakorera ivaze kora ivaze nini uruntu nini Ariko akora ivaze. agomba kora ivaze ubona twakoze ibikombe twakoze ibore buragomba kora ibore ivaze Wow. Iyi ni vaze ariko arakora. agomba kora ivaze Bya bintu ntivyoroshe. n'ubuhinga ariko nicerekana ko dushoboye abarundi barashoboye twivuye twomera kujya ku bandi biburaye bakora Wow. Aho bwa butare bwose buriko burakora akazi. bwateranijwe ubu riko gomba butange ikintu ciza gihurumbirwa n'abantu Aha ibi byose byatangwe bikorwa kunyene. irindi rabe Mbona yana kweze rabi yagejeje. Nabi iyo kirehu. Wow. agukorera ivaze nziza zimwe twara dukura mu bushino ngo tugenda gushira ngo mu madekoro y'amazu y'abakuru kandi wacu turabishobora Iraza kuva mu ivaze. ntora ngo bivemo Wow. ifuza faze ifise forme imeze gute turazikora Wow. wabonye Ubu ariko nayivyibushe. yaraba ngo tukoba dukora agomba koresha muso gani ndani habeho ubwiza Wow. Aho byahereye hose ubu bigeze ngaho. muri ya maheraho kune yegeranye ubona kimeneka none Oya. ubona gicika Oya. kandi wavyumvise ko ari ribumwe Ego. rega ntubaza ngo nirinde hegiri Wow. nana kubaza amaze kuboneka Wow. Vaze kabihejeje. wowe ahubwo twaba tuyiha umunwa mutoyi forme tugusha we forme ubukeneye uvuga ivyo ushaka ahagaye turavuzana n'akabirya kandi wana mugambi w'umukuru w'igihugu Ego. w'inkwavu Ego. inkwavu ibintu ziriramwo turabukora ngewe ni inkwavu ziriramwo si vaze agaye ntuyibonye Ego. singirya Ego. Bantu b'Imana. Nimba vaze nziza ari umuti ni farumasi kwe. ijya vaze si nziza Neza cyane. nikibona kubwira dukunda ivy'iwacu twige no kubikoresha Ego. ibisigaye nta kizazotuma dutera imbere Aho vaze irakozwe. vaze irakoze Hacasigara iki? okay murakoze nkuko twabatembereje ino
cyo dutwara muri séchoir bagomba yikate aha rero agomba kuri tugomba tuyikureko iraheze kugira ngo tuyitware muri séchoir. Wow. Inga itera ururabe ntiravunika ikerekana ko riyezo yafashe neza. Wabonye? Wow. Rero bazi kabiheze genda agomba aje kwanikira. Agomba tware muri séchoir hariya hari ibindi. Ibi byose bigiye kwanikirwa. Bigiye kwanikirwa muri séchoir. Wow. Byari byose beje kuva mu ikintu mubona aragiye kwanikira. Tutwara muri séchoir. Iyo séchoir ibiri mu zuba ibiri hehe. Urumva séchoir ushitse ku zuba. Ego. Rimwe na rimwe bimeze uku. Bica bitera bimeneka. Ego. Bisaye kubanza gukoramo imidite. Ugasigara kugira ngo bibanze bikamuke. Hamuzotware kwanikira byamaze kuma ariko hari bundi buryo bwiza. Ego. Tumaze gushika ku mbono dukeneye tuzoshiramo séchoir ngaho indani. Ego. Original. Neza cyane. Hanyuma yoyo ikitera ikamura amazi direct ko kitera unaturira. Ibi byose nibirindire guturirwa kugira bice biyagayaga. Aha mwaraheje kubumba. Aha twaraheje raba kuntu bisa. Urabona ko bikayanga. Harimwo amabirika. Wow. Wow. Bandi tutubirika urabona turafise amavaze y'ubwoko butandukanye. Ego. Ya rouge. Ego. Aha ni twana yasigaga. Turafise izubu bwoko. Wow. Hariho rero nakandi kabijya twimvuye kuzokora mu misi zoza. Hari ibintu muramubona bamarika mu mazu. Ego. Ugasanga nk'itara rirenena uko. Ego. Nivyo byibi mubona twakoze. Aha muzosiga muce mubi. Tuzosiga hanyuma tuba twasigaje ahaca urutsinga. Kwa interrupteur. Neza cyane. Haba hariyo ampure ngaho indani. We rero uyushize ku nzu yawe. Ego. Bijya bitara binini ureneneka. Uramubibona mu nzu z'abakuru. Ego. Cyangwa ukazibona hariya muri ko yariko haraka. Bashira kuri vase nk'uku. Ni vase iyi. Ego. Hakari itara. Tugaca turi amabara dushatse aho inyuma. Ririko riraka rero ritanga ryabara nyambare rouge riza kwa kari rouge. Wa muco uri kufindani ukubise ngaha ucusoka ari rouge. Neza cyane. Hanyuma bigaca bidekora inzu neza. Hamwe abantu baca abantu heza kandi babiguze mu Burundi kandi bakabigura amahera make. Neza cyane. Ego. Nuko turacabandanya mu kanya gato tugiye kubereka amakaro nayo. Ubona natwe turacari kumwe. Era baregaye. Umva imbere yo kutuja kwindi ntambuko. Wowe wabonye twari aho igihe tuvuye ajya kuya mashini. Ego. Igihe tugenda muri séchoir. Hari ama etageri twanikira. Rero mbona kwereke intambuko y'imwimwe kugira ngo abantu bumve ko ibi bintu ari ibintu nyene by'ukuri bidateza n'ingware garano bo kubaza yuko ari rangi twasize. Ego. Bana rero aha kiraheje kubumbwa. Nicaki nicaheje kuma gikoreko wumva. Bana ko kiriko gifise n'inguvu nyinshi. Bana rero aha caheje kubumbwa bya bintu byaje twabirose. Ego. Hama tugira ico bitwa première cuisson. Ego. Intuze ya mbere guturira. Ego. Urumva naso Ego, hatwa duturiye ico bitwa biscuit. Ego. Tubeje gutura biscuit rero. Tuca dutegura rya rangi twababwira twikorera. Ari ryo giri. Ego. Yega yumvirize ngiri. Ego. Irangi nayo ni poudre. Ni poudre. Wow. Ni poudre tuvanga mu mazi. Wow. Hanyuma bikaba nk'amazi. Bigaca rimwe nkajya tutusiga ku mazu. Ariko ryoje abari poudre twikoreye. Bigaca bivyara. Hanyuma rero dutwara mu ifuru. Tubeje gusiga cya kintu. Wabona gica kivyara iki? Wow. Cameraman, ngira murabona ngene kayagayaka. Murakabona? Erega ntavyo babona neza. Bantu b'Imana. Naba nabijya dugura mu isoko nibikayangana nguko. Wow. Mucura ubwo mwebeke byinshi era abagaye bere kututwose. Wow. Abantu ba Sutas. Ego. Wow. Wow. Rero aha duhejeje ibi cyazigara ko tukirambaraje tukaca dutera dushobora. Hanyuma turafise n'uburyo dukora amakaro, bayakora amakaro. Ikaro nkuko muzibona aha z'ubwoko butandukanye. Gayibereke. Zirimo ya karo made in Burundi. Zirimo na yamabara. N'inyuma hose barabona ingene imeze.
Wow. ifise ya mabara. Iri rero ni karo rigeze hehe mu guhinguka? Murakoze. Iri bagitwa umuyombe. Iri twaribumvye twashizemo aya madesimona yahuje aya tuyashiramo turiko turayabumba. Najya uzona mu makaro menshi abonerana. Ariko uriravye ikaro rikayangana ukacubona ibindani byayikoze. Rena nibi tuba turiko turakora. Hama turakora najya yera asanzwe. Iyi ni 30 yego. Iyi nayo ni 33 kare. Rero aho bigeze uno munsi tugeze ku ntambuko tutaratura biswi. Tugomba gutura biswi. Iyi niyo ntambuko ya mbere. Byavuye muri bya bintu byose twavanze ya mashini yasohoye imwe mwabona. Twashize mu iforoma twazanye ikayo imeze uku. Yego. Imaze gushika ngaha duca tubitorera mu ifuri kugira ngo turonke icyo bitwa biswi. Turonke bwa bukomezi bw'ibanze. Yego. Kugira ngo ntihimanyagurike. Yego. Kuko urumva ko tugaho twayisiga ko amazi yandi yirangi. Rero tuvuye ngaho era abagaye. Mbona kwereke akamanyu k'ikaro twakoze. Gaka. Wow. Rero tuweje gusiga ryarangi ryacu rizoca risuku. Ya mabara caboneka indani. Harona ko arayirabura. Indani hajya naho ubona ko arayagahama. Yego. Ayazora ama design atandukanye. Wow. Niyo twamara guhera heze. Rero ibi byose ubiheze ntakizo wagisigaye. Acasigara ko tupakira mu makarato tukashora. Kandi nkuko mubibona namwe bwona ko ibintu ari byiza. Ni vyiza tuguma dushina abasozera. Ubu turi mu gihe ugwaruka ruriko rurakora rwakuye amaboko mu mpuzu. Ariko hari n'urundi rwaruka rutari bishika ugasanga rurasamara gatoya. N'ubuhe butumwa muhereza ugwaruka muri rusangi mwebwe mwishiramwe ryanyu? Narya mbona ari ishiramwe rigize ibice byinshi by'ugwaruka. Murakoze. Ubwa mbere twabanza gushima ko ugwaruka rw'umurundi turiko turakanguka. Mu myaka yahera umenga yuko umuntu yagiye ishuri acagenda kurondera akazi gace yica mu biro akaba umunyabiro. Ariko no munsi mind ziriko zirahinduka. Burya igihugu kitagira ama societe ntigitera imbere. Ariko igihugu cubakirwa ku ma societe, ku ma industry, atransforma rebye hayima agashora. Uno munsi rero cyo dushimira ugwaruka ruriko rurivako. Yego. Uko uraba nkungaye Gitega mu mugwa mukuru wa politiki. Burya abantu bariko barakora cyane. Ariko barakora promo zitaduza amazi ata moteri. Harandi bakora ama machine babrikora ama machine. Urumva ko ari intambuko abajene bariko barivako. Rero abakisamaye Burundi ntibuzokubakwa n'amabuye, ntibuzokubakwa n'abajya batama. Burundi buno munsi buzubakwa na twebwe tukiri bato. Harakenewe yuko abajene twese tuva hasi tukakora atake dutandukanye. Kuko nakare umuvyeyi wacu numwe n'umurundi ni igihugu citwa Uburundi. Umuvyeyi twese duhuriye ko yitwa Burundi. Niyo mpezo yacu. Niyo meto yacu. Rero naho uzoja iburayi wagiye gupagasa bazoba bati ujya n'umurundi bisigura urafise ihanga waje upfamo ihanga twe dukomoka ko n'Uburundi. Rero twebwe nk'abakiri bato nkuko no mu bindi bihugu mendevre arabantu bakiri bato tuve hasi dukore igihugu cyacu tugiteza imbere neza cyane. Niyo tutava hasi tuzokoma dusega, ariko niyo twava hasi tugakora kuko ari zo dufise inguvu igihugu cyacu kizoba igihugu giteye imbere mu makungu. Hamwe igihugu abantu bose baza gukirata, abantu kujya tugenda kurondera ngo tugiye kwiga hanze nabo bakaza kwiga iwacu kuko byose bizova muri twe. Gaje tugenda kwiga iwacu ko aribo bateye imbere mu by'ubwenge kandi natwe ubwenge tubufise. Reka rero twebwe bakiri bato twiveko hanyuma twikire umugambi wo kugira ngo tugire igihugu cyacu iparadizo. Yambono tuze tuyishikire igihugu hubwo gisumbuko twari twaciyumviye abaciyumviriye gisumbuko kizoba kiri miyo myaka. Tugomba dushana abasozera kuva mutangura niziye ntama bimuhora nazo. Murakoze. Twebwe nko tumwabibonye turafise imashini tumaze gukora, turafise n'izindi mashini zituma no munsi arico ubona tutari ku isoko utarabona ibintu ngo made mu Burundi tewe n'izura bikaroza kuri mu Burundi nyinshi ubuzi bonye ziri ngaha mu Uganda. Rero ntambamye ya mbere dufise izi mashini twarazikoze zirakunda zadutwaye uburyo bwinshi. Dushimira page yako yadufashe mu mugongo, dushimira na nyicubara mukuru wacu iwe yagishizeho uwo mugambi, tukashimira na IPG ikigo cyaduteye intege ari naco no munsi kiko gidufasha gushika no kwihangiro kidutiza irabo yayo tukashika ku ifu
rero tw'intambamyi nyamukuru ntitwavuga ko twigira mu mafaranga gaye mvamakungu oya n'ukuri twebwe tufuze intambamyi yitwa ifuru iyo furu turamaze gukora ifuru y'iwacu igashika ku 1000 tumaze kuyibombora icuro 7 urumva gorombo kibara kugira rero utari umu entrepreneur utari umuntu wamaze kwiyangaja mu kintu kujya ko umugabo abyaye umwana bazi ko ariyo ateza kumupambanira mpaka rose ivyamugaburira natwe yitwayise ko ari nk'uwundi muryango dufise tuteza gutunga mpaka iyo furu tumaze kwisambura 7 dukora yahawusha kwihangira dusambura ubu rero turacafise intambamyi y'ifuru iyo niyo ntambamyi nyamukuru dufise ngaha bisiga byo turabona ko ari ibintu dukora ngaha gufi atamadolari tuzoja gusaba natwe twatikaje duhitiza miliyoni 2 twigure matiye premiere ziri ngaha tumaze kuronka ifuru na hirya yejo panejo yejo kwa nzo byumye byo ucibisanga ku isoko nkuru ya Gitega canke mu Cyumbura neza cyane tuma dushina basozera nike kintu cyagikenewe tutuva nga tutavuze murakoze ikintu mwova nga mutavuze mwana yuko aho mugambo ugeze ngayibonye bisanzwe ikigo payeji cyaradusutanye cyadufasha gufura ingabire zacu ariko nkuko mwabibonye bivanye n'imashini urugezo kugira ngo dushobore gukora ikintu ciza tugeze ko turaca kehereje niturashika kwihangiro ryacu nyezina rero twasaba ikigo payeji kubandanya kidusutena canke byose birashoboka burya abantu bafite amafaranga mu ndi bariyo aba investisseur aho gushira amafaranga barahabona naha ibaze dukore twubaka Burundi kugira ngo ejo Burundi bube paradiso mwubaka amahinguri twubaka amahinguri leza cyane nuko ndabashimire cyane nyakuba murakoze cyane gaye twifuriza ati courage nyinshi tuzogaruka tubishira mu makarton tujya ku masoko turabingene bimeze turabyizeye kandi turizeye yuko hamwe n'Imana kandi tukaba dufite igihugu ciza kidukunda ko bizoshoboka reka tuvuge amen nuko reka nabashimire simwavye murimo murabana natwe utabire mugaza mbese biranagwaza ariko mwana nyamuterwa gwa rukundo kuri mikoro je nyene juste gale kaje from Morisa ke Black Machine Black ni haramba Burundi ni harambe impano z'abarundi ni haramba mahinguriro kwa kuri handa bura ati bye bye la vista ula ushira umushuro ushura none